kuri uno mugoroba ndi n'iteka ntangere n'umunezero udasanzwe mu kubana namwe mu cigwa cacu cuno munsi. Gikorane cacu ni gikorane c'imisi ibiri twataziriye ngo ntibizoba bigikunda. Murahawe ikaze rero kubana nanje umusavyi w'Uhoraho ku cigwa kidasanzwe kigiye kugurura uno munsi. Tumaze kuririmba indirimbo ya 70 ivuga ngo igihe Yesu azokoranya amoko. Twaririmbye tuvuga ngo igihe Yesu azokoranya amoko ahagaze imbere yiwe, tuzohagarara twifashe dute uwo munsi w'urubanza. Icitabirizo cavuze ngo azimburira ingano mu bigega, umuguruka azowuturira. Twese tuzogenzwa gute mu manza z'uwo munsi wo kuzuka? Mbega ninda zumva umukiza amubwira ati muntu wanje mwiza, canke uzokwicwa n'ubwoba bwiwe ngo igihe azokubwira ngo hogi genda ndaguciye? Iyo muriko muraraba ino ndirimbo koko ikibereka impamvu turiko turavuga ngo ntibizoba bigikunda. Ku mazina nitwa Jimmy Nishimwe. Ushobora kumpamagara canke ukanyandikira message canke ukanyandikira kuri WhatsApp ukoresheje zino nimero ngiye kuvuga: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 669. Kandi ushobora no gukurikirana bino vyigwa ukoresheje urubuga rwa Facebook, wandika mu gihugu c'Ibyiza TV, canke kuri YouTube hose ni mu gihugu c'Ibyiza TV. Kandi hasanzwe hariko ivyigwa vyinshi bitandukanye. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo ishikanwa rya Kayini. Ishikanwa rya Kayini nico cigwa cacu cuno munsi. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze ko wongeye kudukoraniriza hano hantu kuri Lycée de Rove, kugira ngo Mwami buri wese, mw'abana b'abanyeshuri hamwe n'abarezi n'abashitsi dufise ngaha, kugira ngo twese dushobore gukurikirana iki jambo ryawe ryavuze. Mwami turagushimiye, Mwami turagukengurukiye. Ariko Mwami hariho n'abari budukurikirane bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi Facebook hamwe na YouTube. Mwami nabo nyene ndabasengeye kugira ngo twese ukuri ugiye kudushikiriza Mwami gushobore kutubera ukuri guhindura imibereho yacu igasa nk'uko ugomba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ishikanwa rya Kayini nico cigwa cacu cuno munsi. Igitabo c'Itanguriro igice ca 4 niho icigwa cacu cisunga. Hariya mu gitabo c'Itanguriro igice ca 1 hatubwira ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimwo vyose, kandi vyari vyiza. Haba ivyatsi, ibikoko bifise amashugwe, hamwe n'ibikoko vy'imigere minini minini, hamwe na bito bito. Kandi ku munsi ugira gatandatu imaze kurema ibikoko, yarangirije mu kuba umuntu. Igitabo c'Itanguriro igice ca 1 kitubwira yuko Imana yabumbye umuntu mu mukungugu, maze irangije imuhumekeramwo impwemu y'ubugingo, aca aba ufise ubugingo. Abantu benshi bizera ibinyuranye n'ibi
mu gihe bibiri ivuga yuko imana yabiremye, ariko Charles Darwin wewe avuga yuko umuntu yabayeho biciye mu ihindagurika ry'ibihe, yuko umuntu yavuye mu bikoko. Bibiliya imbarira ngo Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye kukugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuze ukiryeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Itangura igice cya 2 ku murongo wa 16 gushikana ku murongo wa 17. Ni ikintu gusa Imana yakoze kugira ngo ishireko igipimo ku bantu. Imana yari ishaka kuraba yuko abantu yaremye bayikunda canke batayikunda. Bibiliya ivuga ko Eva yagiye kuyerera, agenda kuyerera, ariko aragira amakenga ku by'Imana yababwiye. Satani nawe aba yamubonye yihinduwe mu nzoka. Bibiri ivuga yuko Satani yahisemo kwihindura mu nzoka. Inzoka yarusha ubugungi ibindi bikoko byose byo mu ishamba. Uhoraho Imana yaremye ibaza uwo mugore iti, mbega n'iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Itangura igice cya 3 ku murongo wa 1 gushara ku murongo wa 7. Maze umugore Eva ariyemera arabarira ati, wanzoka wewe nta bintu uzi. Igihe yaratangaje no kubona inzoka ivuga, yarayibariye ati, wewe naho uri kuravuga nta bwenge uzi, nta bintu uzi. Imana yatubwiye ati ivyama ku giti cyo ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubijya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Itanguriro igice ca 3 ku murongo wa 2 hamwe n'uwa 3. Inzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa. Bibiliya yerekana ukuntu Eva yariye ku giti Imana yamubujije, ashira ku mugabo nawe ararya, maze bisanga baguye mu cyaha. Niko guca birukanwa mu itongo rya Edeni. Nuwuhe mugambi Satani afise? Satani yashize mu bantu ibyo byamubayeko igihe Imana yari yamuremye ari mwiza kandi ari uw'agahore joro. Bibiliya ivuga ngo niwe warakaminuza ka byose, wuzuye ubwenge, ukaba mwiza by'agahore. Uko niko n'Imana yari yaremye umuntu. Umuntu niwe yari yaremwe mu ishusho nziza kurusha ibindi biremwa byose, ariko Satani amwereka ko iby'Imana yamuhaye bitari bikwiye. Satani acagwanya ishusho y'Imana. Nimurabe namwe ukuntu abantu basigaye bababazwa no kugira ishusho y'Imana, bakagerageza kwihindura nk'ibikoko. Nimurabe namwe ukuntu abantu bababazwa n'ino shusho dufise y'Imana, bakarondera kwigira nk'ibikoko, kandi bikanezereza abantu kwifotoza nk'umuntu asa nk'uyu. Umuntu yaratunganye muri Edeni kandi afitanye imigenderanire myiza n'umuremyi wiwe. Itangura igice cya 3 ku murongo wa 15. Igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura, Imana ntiyashimye kubaheba, yamara yabarungikiye umucunguzi. Imana yemeye kutanga irindi sezerano ridasanzwe yuko Imana izoshiraho inyankane hagati y'urubyaro rwa Eva n'urubyaro rwa Satani. Igihe ababyeyi bacu ba mbere bari bamaze kurarana maze bakabyara umwana wa mbere, baranezerewe cyane no kumubona. Igihe Eva yibaruka umuhungu, yiyumvire yuko aronse umucunguzi. Bibiliya hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 4 ku murongo wa 1 imbarira ngo Eva abana n'umugabo wiwe
asama inda abyara umwana wa mbere w'umuhungu amwita Kayini. Kayini bisobanura ngo turamubonye, kubera yuko bari bazi yuko babonye umucunguzi. Kayini acatoranya umwuga mwiza wo kurima, yari umurimyi w'umuhanga. Koko kurima ni byiza cyane. Kayini yari yatoranye umwuga mwiza cyane. Bongera kubonana kandi Eva asama inda abyara umwana w'umuhungu bamwita Abeli. Bagenzi, naganda babwire yuko Abeli na Kayini sibo bana bonyene Adamu na Eva bavyaye. Igitabo cy'Itanguriro igice cya 5 cerekana yuko Adamu na Eva bavyaye abana benshi batiriwe bandikwa muri Bibiliya. Abeli nawe nyene yaciye atoranya umwuga w'umworozi. Bano bana bompi uko ari babiri hamwe n'abandi bana bose ba Adamu bategerezwa kwigishwa iby'umugambi w'agakiza. Bari barigishijwe ko kugira umuntu ababarirwa ibyaha hagomba guseseka amaraso y'inzirakarengane. Umugambi w'agakiza bari baronse umwanya mwiza wo kuwigishwa. Adamu na Eva barigishije abana babo neza impamvu bakwiye gutanga ibimazi. Imana kugira irabe uko aba bana batahura umugambi w'agakiza, yabasabye gutanga ibimazi kugira ngo irabe yuko babitahura. Murabona ukuntu gutanga ari igipimo gikomeye cyo kwizera. Imana yabasabye gutanga ibimazi kugira ngo irabe ukwizera kwabo. Gushikana ano mashikanwa kw'aba bana byasigura kwizera, gusenga no gukora iby'Imana igomba. Igihe cyose Kayini yigishwa ibyo kugororoka yabyita gukabya, akavuga ngo gusenga ni gusenga, ikimazi ni kimazi, ahohoho n'ayandi majambo. Ekasha ibyo byarahavuye, ibyo byari kuri ba papa, ibyo byashikiye ba papa na mama nibo bategereza gutanga ibimazi. Twebwe byose ibyo twotanga byose birahaye. Igihe Adamu na Eva bafata uno muhungu wabo bakamwigisha, yababwira ati papa, ibyo bintu namwebwe byarabananiye, mugiye kubinshirako amategeko y'Imana namwe yarabananiye. Niba yarabananiye rero Imana yarakuye, nta mpamvu yo kuyanshirako. Igihe Kayini bamwigisha, Kayini yavuga ngo oyasha ibyo nimunkureko. Igihe abamarayika baza bakamubwira Kayini Imana yavuze ibi hamwe na biriya, Kayini yarasuzugura iyo nyigisho. Amaze kubona ko atakimazi kiva amaraso yoronka, kubera yuko wewe yarasanzwe yifitiye ibiva amaraso, yarasanzwe yifitiye ibyo yarimye gusa, ntago yashobora kuronka ikimazi kiva amaraso. Ntago ari mwa kino gihe washobora gutora ibyo warimye ukagenda kubigurisha, hama ukagenda mu isoko ukagura impene, intama canke inkoko. Oya, si uko byari bimeze. Bari babiri. Bibiliya ntagitwereka ico Adamu na Eva bakora, kandi nta n'amasoko yari ahari. Ico Kayini yategerezwa gukora kwari guca bugufi imbere ya mwene wabo, akamubwira ati urabona yuko twigishijwe yuko dukwiye gutanga ibimazi biva amaraso. Nanje ndi umurimyi, ntago mfise ibiva amaraso. Ndaguha ko kubyo narimye nawe umpe igitungwa kimwe kugira ngo nanjye ngende gushikanira Imana. Maze Kayini arabiraba, abona kuja kunamira mutonyi wiwe n'ikibazo gikomeye cyane. Kayini yahisemwo guhimba
izindi nyigisho zihwanye no kwifuza kwiwe. Yaciye atangura gushiraho iyindi myizerere mishasha inyuranye n'ivyose abamarayika hamwe n'Imana ubwayo yari yarabigishije, maze Imana ibasaba gutanga ibimazi, hama bagenda gutanga ibimazi. Iyo uri mu kinyoma uragira umwete. Kahini yazanye ivyimburwa vyinshi bimuremereye, yarazi ko Imana iza kubishimira ubwinshi. Imana ntabwo ikangwa n'ubwinshi bw'ibyo uzanye, ntabwo ikangwa no kuzinduka mu rushengero, kugenda uririmba yuko uri umukristo, canke kuririmba ngo Yesu ashimwe wiyorobeka. Oya, ibyo si iby'Imana ishaka. Babandi batanga amafaranga menshi mu gihe cyo kubaka urusengero, babandi batanga amafaranga menshi mu ishengero, ibyo byose ntago ari iby'Imana iraba. Uno munsi ushobora gutanga 1,000 ukaba ari ushimirwa, ariko watanze amamiliyoni 100 ntashimigwe. Imana ifise izindi kritere, ifise ibyiraba atari ibyo by'ubwibone wewe ushobora kwirabirako. Birivuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe, hamwe n'ibindi bazodondagura igihe cyo kuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu ambarira ngo niho nzobajinjura nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Matayo igice c'indwi ku murongo wa 21 gushikana ku murongo wa 23. Kuja gusenga murabona yuko bidahagije. Uburyo usenga bukwiye kwitabwaho cyane. Haba Abeli haba Kayini bose baragiye gusenga. Kuba winjira mu rusengero, kuririmba indirimbo, kuvuga Yesu ashimwe, narakijijwe, kujana igitabo kimwe gusenga canke 2, ibyo byose ntibihagije. Ishikanwa ryawe, gusenga kwawe kurashobora gutemerwa imbere y'Imana. Bibiliya ibandanya itwerekana yuko Kayini yaratanze ikimazi, ariko ikimazi ciwe nticumviwe. Bibiliya ivuga ngo ataba abantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Igihe Yesu Kristo azoza, abameze batyo bazotangara, bazomaramara. Murabona ukuntu abantu hari uburyo bumwe ushobora kubusenga, ariko ubwo buryo usenga bukaba ari uburyo buhwanye n'ubwa Kayini. Ikimazi cawe nticumvigwe. Uno munsi Imana irashaka Ababeli basenga Imana nk'uko iyo ibigomba, atari uko bobo babigomba. Abakunda Imana kandi bakayumvira. Bibiliya ivuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Yohana igice ca 14 ku murongo wa 15. N'abantu bayikunda kandi bivuye ku rukundo bakayumvira, bavuga ngo kubera ko nkunda Imana nzokwama ndayumvira. Abandi nabo n'umugwi abanka amategeko y'Imana,
ico ijambo ry'Imana ryavuze nka Kahini, ariko bakaba bazinduka mu mashengero ngo bagiye gusenga. Bibiliya ivuga ngo bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Icete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 3:4, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo. Abameze batyo uhamagarirwa kubatera igitugu uno munsi. Icete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 3:5. Iki nico kitumenyesha ko tumuzi. Nitwitondera ibyagezwe vyiwe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ibyagezwe vyiwe numubeshi. Ukuri ntikuri muri we. Ugusenga kuwo kumeze nk'ishikanwa rya Kayini. Icete ca mbere Yohana yanditse igice ca 2:3-4. Ntabwo ubuntu bwaje kugwanya amategeko nk'uko bamwe babyibaza. Ino ni inyigisho abantu bishiriyeho imeze nk'imyizerere Kahini yishiriyeho igihe cyose yari yase kumvira Imana ngo yemere ace bugufi imbere y'ubushobozi bwayo. Mbega none ibyagezwe tubihinduza ubusa ukwizera? Kanamba ushime turabigumisha. Uwizeye Yesu ntago akuraho ibyagezwe ngo abihindure ubusa, ariko arabigumisha. Abaroma igice ca 3:31. Turabandanya. Ikindi kibazo ni iki? Amategeko y'Imana afise akamaro ki? Kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icaha. Abaroma igice ca 3:20. Ukuyeho amategeko icaha ntigishobora gusubira kuboneka. Nuko tuvuga iki? Mbega ibyagezwe n'icaha? Ekanamba ariko simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ibyagezwe, kuko ntaba naramenye ukwipfuza. Iyi byagezwe bitavuga ngo ntukipfuze. Abantu benshi uno munsi n'abanyabyaha, bibereye mu byaha, n'abasambanyi n'abarozi, barabeshe baripfuza kugira nabi, ntibubaha ababyeyi, basenga ibigirwamana, ntibitondera isabato yo ku munsi ugira indwi. Ibi byose barabikora, ariko kubera yuko birengagije ibyagezwe by'Imana, babayeho badafise ibyaha, ariko ibyaha vyamana nabo gihe cyose. Nimwiyumvire mwebwe muri abanyeshuri, uraje ngaha kuri lycée de Rove uje kwiga, ntago bigeze bagusomera amategeko canke igihe bayasoma. Reka dufate yuko igihe bayasoma wewe atariho waruri, hama ntuzi yuko gukubita umwigisha bihanwa. Wewe ndiko ndakwigisha mw'ishuri, uciye unsimbirako, urankubise ikofe. Muri ico gihe bazoguhana canke ntibazoguhana? Uzoca uvuga ngo igihe bayasoma ntago ariho waruri, ntago waruzi yuko gukubita umwigisha ari bibi, bazoguhana. Byari bikubereye byiza yuko uza kuba uhari bagasoma ayo mategeko ukayumva, maze ntukubite umwigisha. Uko niko n'amategeko ari meza muri ubu buryo, atumenyesha umurongo ntarengwa, akatumenyesha ikosa n'iritari ikosa, akatumenyesha icaha n'ikitari icaha. Muri ico gihe umuntu wese w'umunyabyaha akaboneka, n'utari umunyabyaha akaboneka. None ubuntu bufise nabwo akahe kamaro? Ubuntu nibwo bwabakirije kubwo kwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntibyavuye kubikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Abanyefesi igice ca 2:8-9. Ubuntu ni impuhwe z'Imana, ni imbabazi duhabwa n'Imana ku buntu, ni ubushobozi bw'Imana duhabwa bwo kunesha icaha. Ubuntu ni kubabarirwa n'Imana, ata kintu na kimwe turinze gutanga.
kwakira ubuntu ni kwakira urukundo rw'Imana, akaba arirwo ruganza muri twebwe. none ubuntu, ikigongwe twaherewe ubuntu kubwo kwizera bukuraho amategeko. nk'ubu wewe uri umunyeshuri, mu nkundire ndaza gutanga akarorero ku banyeshuri kubera yuko hano hari abanyeshuri benshi, ariko kandi kano karorero utari umunyeshuri ushobora kukajyana mu bundi buzima hama kakakwigisha byinshi. nimwiyumvire uri umwigisha hama umunyeshuri arakoze ikosa, uwo munyeshuri yari karasakuza aderanje uri kurigisha, byanse yuko wigisha, hamufashe ingingo yo kumuhana, genda kwa direnterna bagukura amanota. hama amaze kugenda kumukura amanota, uriyumviye uramugiriye ikigongwe, uti ngwino ntibayagukure, canke aragusabye ikigongwe uramugiriye ikigongwe, ngwino ntibayagukure. hama wa munyeshuri wagiriye ikibazo, wa munyeshuri wagiriye impuhwe ukamubabarira, yamara gushika mu ishuri agaca noneho yongereza induru kagahiba, ukongera ukamubwira ngo genda bagukura amanota, maze ukagira impuhwe ukongera ukamubabarira. hama wa munyeshuri noneho yashika mu ishuri agaca yongereza noneho umwendo. mbega uri umwigisha, mwabigisha mwe muri ngaho, byoca bibagendera gute? banyeshuri namwe nimwishire mu kibanza caho mwoba muri abigisha, byoca bibagendera gute? namwe bashitsi n'abariko baradukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi bose nibishire mu kibanza c'uwo mwigisha, mwoca mubigenza gute? nimwamara kwishira mu kibanza c'uwo mwigisha, nimwishire noneho mu kibanza ca musitanteri canke c'uwundi murongozi runaka mu vy'igihugu. mu gihe cose nariko ndakurikirana ku makuru, numva umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi mwiza yatanze ikigongwe ku banyagasho bari bafungiye mu mpimba, arabatekera arababwira ati nimugende mwitware neza, mukore ibikorwa byiza by'iterambere, mwibesheho mubesheho n'imiryango. nimwiyumvire namwe rero umuntu yagiriye ikigongwe n'umukuru w'igihugu, niba yari yarafungiwe kwiba agaca asubira kwiba, muri uwo muntu nibongera kumufata akongera gufungwa, umukuru w'igihugu akabimenya, mbega azobabara canke azonezerwa? nimwishire rero mu kibanza c'Imana. yaratanze amategeko, wewe hamwe nanje turayarengako. Yesu Kristo yemera kwitanga mu gishimbo cacu kugira ngo abamwizera bose bagirirwe ubuntu, bababarigwe. Yesu aravuga ngo genda ntugasubire gukora icaha. hama wewe uvuze ngo Yesu yapfuye nange ndababariwe, ariko naho yambabariye nciye subira muri cacaha nyene yambabariye c'ubusambanyi, ubu uriko uravuga ngo Yesu yongere kongera kumanikwa ku musaraba iyindi ncuro. mu yandi majambo, ubu uriko urakora ibintu bisa nka ririya shikanwa Kayini yagiye gushikanira Imana. Yesu yavuze ngo ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana, sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Matayo igice ca 5 ku murongo wa 17, icaha ntikizobaganza kuko mutaganzwa n'ibyagezwe ariko muganzwa n'ubuntu. Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 14. kuganzwa n'ibyagezwe bisobanura iki? kuganzwa n'ubuntu bisobanura iki? kuganzwa n'ibyagezwe bisobanura kwitondera amategeko nk'aho womengo niyo gakiza kawe ku nguvu zawe, ukiyumvira yuko kugendera amategeko bishobora kuguhesha gakiza nk'aho womenga uri umuhinga gusumbya abandi.
none rero kuganzwa n'ubuntu byo bisobanura iki? Bisobanura kwemera imbabazi za Kristo, kuganzwa nawe ukuzuzwa ubushobozi bwiwe. Amategeko ahishura ubukene bwacu, amategeko ariko ntashobora kutubabarira. Ashobora kukwereka ibyaha gusa ariko ntashobora kukubabarira. amaze kutwereka icyaha aca tumenyesha ko dukeneye ubuntu bwa Kristo. Tumaze kuza kuri Yesu tukakira ubuntu bwiwe, duca tubabarirwa ibyaha. Mu by'ukuri byagezwe n'Uhoraho biragororotse muri ubu buryo, nk'uko umunyezaburi w'ijana na 19 ku murongo w'indwi yabivuze. Byari byoroshe yuko igihe Imana Adamu na Eva bacumuye, ariko Imana ntago yari kwirigwa igumizaho amategeko ngo yice abantu yari yaremye kandi bari abantu, kandi yitwa yuko ari Imana y'urukundo. Kubw'ibyo yahamagarirwa kwica amategeko, ni kuvuga ngo ikayakuraho hama ikongera igaca igumizaho umuntu. Yari ayo mahitamwo abiri: kwica umuntu n'ibitisha umuntu. Yategerezwa guca ikuraho itegeko rivuga ngo nta kabuza uzopfa. Imana iraraba, ndi Imana y'urukundo, sindi bwica umuntu naremye, kandi sindi bukureho amategeko, kubera yuko amategeko ari yaranga ubwami bwanje. Kubw'ivyo amategeko ndayagumizaho, n'umuntu ndamugumizeho, njewe ubwanje aba ari nje ngenda guhabwa igihano umuntu yari guhabwa. Mugenzi, cari ikintu coroshe ku muntu gukura hano mategeko nk'uko bamwe bavyiyumvira, haka umwana w'Imana ari wapfa. Yamara Imana vyayibereye ikigoye gukuraho amategeko, biyibera ikigoye kwica umuntu. Ariko ico yabonye coroshe hagati y'ibi bintu bitatu kwabaye kwica Yesu mu cimbo cawe we munyabyaha, mu cimbo canje munyabyaha. Yesu Kristo yarapfuye ku bwawe, ku bwanje, kugira ngo twese tubabarirwe. Niwe shikanwa ryacu ritagira agasembwa, riva amaraso, ryatanzwe kugira ngo tubabarirwe. Hari abantu no munsi bashishikara kwifata nka Kayini. Ikimazi cyabo, ishikanwa ryabo ntiryumvigwa, kuko ishikanwa ryabo ntiriri Kristo, ahubwo ni Kristo w'igihimbano agereranywa n'ibintu Kayini yari yimbuye mu ndimiro ziwe. Kwitondera amajambo 10 y'Imana ni ikimenyetso cerekana ko twakuwe na Yesu mu buja bwo mu gihe ca Egiputa. Igihe Abisirayeli Imana ibakuye mu buja, yaciye ibaha amategeko. Hari abantu bakunda kubyitiranya bakavuga yuko amategeko ibyagezwe by'Imana 10 ari ibyagezwe by'ubuja. Imana yari gukura Abisirayeli mu buja, igaca ibaha amategeko y'ubuja ngo no muri Kanani babeho mu buja. Oya, ibyagezwe by'Imana mu buryo butomoye neza bwumvikana ni ibyagezwe bizana umwidegemvyo, kuko iri ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi. Ni njyewe Uhoraho mbivuze, nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo no ku mitima yabo, kandi niho nzovyandika. Nanjye nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Kurunganwe rwa nyuma ruheruka, ubwoko bw'Imana butegerezwa kwandikwa mu bwenge bwabo no mu mitima yabo ibyagezwe by'Imana. Murabona icyo Bibiliya ivuga? Uno munsi Imana irashaka yuko ibyagezwe byandikwa mu bwenge bwawe, bikongera bikwandikwa no mu mutima wawe. Aho niho ukwihangana kwabera guserukira.
Abaheburayo igice c'umunani ku murongo w'icumi, Bibiliya ishishikara ivuga ngo aho niho ukwihangana kw'abera guserukira, bitondera ivyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Ivyahishuwe igice ca 14 ku murongo wa 12. Mbega hariho ishengero kw'isi ryica amategeko yose? Bibiliya yerekana yuko urunganwe rwa nyuma ruheruka, kandi turi mu gihe c'iherezo mwa kino gihe, ruzoba rurangwa no kwitondera amategeko y'Imana, kwitondera ivyagezwe n'Imana, kandi rufise no kwizera Yesu. Mu zindi ndimi bandika yuko bitondera ivyagezwe n'Imana kubwo kwizera nko kwa Yesu kwabo. Mwega hariho ishengero kw'isi ryica amategeko yose y'Imana kopokopo, kugeza naho ryigisha abayoboke babo nimwice, nimusambane, nimubeshe, ntimwubaha ababyeyi, n'ayandi mategeko yose bakigisha abayoboke babo kuyarenga. Oya, ntaryo pe. Mu yandi majambo, rino somo ngaha rya runo runganwe tumaze kubona, bigaragara yuko hariho abitondera amategeko yose bavugwa ngaha, hakaba n'abandi bayitondera amategeko amwamwe batiriwe bavugwa ahandi. Koko nta mashengero ahari yorenga ku mategeko yose y'Imana, usibye gusa yuko hashobora kuba ishengero rirenga ku itegeko rimwe canke abiri. Koko itegeko rya kane ryonyene niryo abitwa abakristo benshi kw'isi bariko barica ku mugaragaro, mbere bakigisha n'abandi kuryica. Bararyigisha no mu masinagoge yabo, mu mashengero yabo baryica nkana. Isabato abantu bariko barayirengako nkana. Mu mashengero menshi ya giprotestanti n'ayandi mashengero menshi atandukanye, hose abantu barayica isabato, kandi nta kintu na kimwe babwira. Yesu rero ngaha abantu yariko arabona muri urya murongo duheje kubona, bari ku ruhande rwiwe mu runganwe rwa nyuma, n'abantu banditswe ko mu mitima yabo ivyagezwe n'Imana vyose, harimwo n'isabato, harimwo n'itegeko rya kane, kandi bavyitondera kubwo kwizera, ariko ntibavyitondera kubw'inguvu zabo. Kwanka kumvira Imana kwa biki gihe bizotuma bahitamwo guhama abasigaye bubaha amategeko y'umuremyi wabo, kwemera kuba nka Kayini. Ibibazo nk'ibi ngo none mwebwe ayo mategeko murayitondera yose? Ibi nivyo bibazo vyari bimeze nivyo Kayini, nivyo bibazo Kayini yari afise. None wewe urayitondera ayo mategeko uriko urambwira? N'ibindi bibazo bene ivyo nivyo Kayini yari afise, ariko vyamurangiranye agiye kwica mwene wabo. Uko ibintu vyatangiye niko bigiye kuzorangira. Iki gihe buri wese arahamagarirwa guhitamwo. Ahitemwo kuba Kayini, ashishikare gukora ibintu nk'uko avyumva. Nta gikosa ari gusenga ngo umuntu aje gusenga canke ntasenge, yitwa umukristo canke ntiyitwa umukristo. Oya, Kayini ivyo byose yaravyujuje, ariko gushaka gukora ibintu uko yigombeye, ngo umunsi n'umunsi, gusenga ni gusenga, nzosenga kuwa mbere nawe usenge kuwa kabiri, uwundi asenge kuwa gatatu. Wapi! Bibiliya ivuga ko isabato ari ku munsi ugira indwi. Wewe rero utabikoze nk'uko Bibiliya bivuga, ukiyumvira kuruhuka kundi munsi, shauri yake, ibyo birakuraba. Umenye yuko uriko urifata nka Kayini. Abandi nabo ni ba Abeli, bavuga ati ndicishije bugufi,
uko Imana yavuze niko ndabikora. Fata umwanya wiyumvire kuco Yesu yagukoreye kugira ngo ukire. Reba ukuntu Yesu yitanze mu buryo bwose bushoboka kugira ngo uhabwe agakiza. None nawe uri kurabikinako mugenzi. Bibiliya imbarira ngo kandi mpwemu bona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Nanje maze kuvyumva ndahamagara ngo ngwino, ndi kwifatanya n'ijwi rya mpwemu yera rihamagara umuntu wese ari ngaha n'abandi bose bari kudukurikirana bari ku mbuga ngurukana bumenyi, bose turabahamagara ngo ngwino. Mugenzi, uwumva wese ahari niyumve rino jwi rya mpwemu yera rimuhamagara ngo ngwino. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa ushingira intahivye. Aravuga ati egome ndaza vuba, amen. Urakaza mwami. Ivyahishuriwe 22 ku murongo wa 17 ku murongo wa 14 17 hamwe na 20. Yesu aguteze ibiganza, ngwino kuri Yesu. Yesu aguteze ibiganza, ngwino kuri Yesu. Yesu arashaka yuko uvirirana n'ibikorwa vya Kayini, ugatora ingendo ya Kayini, ugatora ingendo ya Abeli. Yesu arashaka yuko uvavanura no kumushikanira amasengesho ameze nk'ishikanwa rya Kayini, ariko ugatangura gusenga mu mpwemu no mu kuri. Yesu aguteze ibiganza. Mbega ntiwoza muririmbisha w'indirimbo adushirire ko ya ndirimbo ya 70 ivuga ngo igihe Yesu azokoranya amoko, igihe ivuga ngo igihe Yesu azokoranya amoko, igihe tuzoba turiko turaririmba, nawe ahuri uce utera intambwe uze hano imbere. Nanje umusavyi w'Uhoraho ndakugirira isengesho ridasanzwe. Abariko baradukurikirana nabo ku mbuga ngurukanabumenyi bakaba batarafata ingingo yo kwiyegurira Yesu ngo babatizwe mu izina rya Yesu, naganda batangarize yuko ku isabato y'igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatatu dufise umubatizo udasanzwe uzobera mu turere twose tw'isi. Uwuri ku mbuga ngurukanabumenyi aca yiyandikisha, uwuri ngaha nawe aca atera intambwe aza hano imbere. Mwese ndaza kubagirira isengesho ridasanzwe. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kubw'aba bene data bamaze gufata ingingo yo kukwiyegurira, kandi abenshi muri bo bari biteguriye kuzobatizwa mu izina ryawe. Mwami, n'abandi bose baza kwiyandikisha ku bw'iki cigwa bagikurikiraniye ku mbuga ngurukanabumenyi, bose Mwami ndabasengeye. Ndazi neza yuko umugwanizi ababaye, kandi Mwami ari bubateze ibyago n'amarushwa. None rero Mwami ndabasengeye kugira ngo ukwizera kwabo ntiguhere. Uhereye uno munsi ibigeragezo byose bahura nabyo bame banesha, kandi bame banesha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Aho bukera tuzoba dufise icigwa kidasanzwe kivuga ngo birarangiye ivuzwe. Azoba ari mu masasita niho kino cigwa kizoboneka. Tuzoba kivuga ngo birarangiye ivuzwe. Muzozindukane umwete, muzoze ku masaha. Abadukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi nabo bazodukurikirana aho bari. Kino cigwa naco nyene kizobagiraho. Umwami wacu Yesu Kristo
ashishikare kubagirira neza, kubahezagira, abahe kwama mumwiteguriye ibihe byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.